imana ni imana nta n'ikirenze nta kirenze donc ni ikintu nyene wumva tuvuze imana deja wumva ikintu gisize ubwenge Yeah. kubera ivyo ikora bisize ubwenge bisigura ngo tuvuge umwana wayo nawe wumva gute n'umwana w'imana Aca bikinona. bisiga-bwenge. voilà none mwe murabana b'imana gukizwa nabikubwiye yego nakucyumva Voilà. Rero ivyo nyuko uravuga ngo umuntu ngo wagiye baramujije ukuntu ni langage yawe kandi umuntu azokoresha langage yose ashaka numufata ngo uvuze nabe kini biki ni dry yose kuvuga tujya mu mpaka ijoga twikiwe mbwa we n'Imana yo baramenyana kandi nibi bikujije umuntu we ha kubera iki mubwira mubikora none juste ko iki babikora je ntavyo nkora kubera iki mubikora babikora swat bakunze mu Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro nkunda Ange Mission ko bibona hama ikiganiro cy'uno munsi n'ikiganiro tugiye tuyage n'abantu bafite izina icyambere cyo izina cya baragisangije ikindi naco nabaririmbyi baririmbira Imana muga mu buryo bugezweho bya bindi bigezweho reka tuyage ndabakire kwanza kuko ni gake mubona abantu barimba gospel ngaho muri Magic TV ariko ifoko tuza turacanga ko byose still ni industry y'u Burundi reka tubakire cyane mumeze neza cyane gose tumeze bien mumeze fresh yes kakazina ngo nibisiga bwenge siga ubwenge team mumeze neza ibisiga bwenge yego izi zina ni kweri kimwaritoye yakurinde kwanza muri mwe bo nta numwe yaritoye sinzi ukuntu nobyita mugabo gusa twari turi kumwe dushaka kugira groupe turishira hamwe hama turarondera izina two kuyita turaribura hama umunsi umwe twumva umwungere wacu avuze ati ubu ku mwaka tuzoza turakora ikiganiro citwa ibisiga bwenge conference ako kajambo rero ako kazina twumva umenga nyene gasoundinga bien tucana natwe rero turagafata mwabonye ntimwakiyumvire kugira mubone ko muri bisiga bwenge nuko mwakivye ahantu oya ntitwivye twatoye ku muvyeyi umuvyeyi yaratwenspiye erega umuvyeyi hajya ivyo yagira akoreshe iyo conference muko muravuga niyo yari yiyumviriye kasanga ni ibisiga bwenge none mwe namwe mwumva mwisi bisiga bwenge mutamerita kuba muri bisiga bwenge oya en fait ni kintu cyo muhira turi mu muryango nyene urumva turi mu muryango rero dutegerezwa kugumana karanga ku muryango Chachanye yitwa gute? Yitwa Spirit Garden Church. Oya. Oya bo nukuvuga twahise nk'iryo nyene iryo twumvise. Mubona muri merita none. yes Yego. Muri bisiga bwenge. None ndakubaze mu busanzwe ibisiga bwenge nuko abantu baca bavyumvira cyane gose mugabo uravyumva nawe ni ibintu ego basiyumvire bigusa basi reka dutange akarorero gatoya bitahuritse nk'akarorero gatoya tuvuze imana no byatahuritse okay tuvuze imana wumvike imana ni imana nta n'ikirenze nta kirenze donc ni ikintu nyene wumva tuvuze imana deja wumva ikintu gisize ubwenge kubera ivyo ikora bisize ubwenge bisigura ngo tuvuge umwana wayo nawe wumva gute n'umwana w'Imana aca bikinona voilà none mwe murabana b'Imana mwebwe iryo zina mwagiyise kubera ivyo mwimvire ko muri abana b'Imana yego kubera tukomoka ku mana imeze uko voilà ikibazo cyane ko uri kuraza none namwe mwigereranije n'ujya mwana w'Imana nitwikiranije turimo none we ntogiye kuvuga ko uri umwana w'Imana gaminuza nyimbura umwana w'Imana rero uri gisiga bwenge yes muga mu gihe uvyemera bien sûr ariko usa n'umuntu atavyemera ndavyemera kandi umwana w'Imana yes voilà amina muziki wanyu resazi mwatanguye ryari groupe yanyu yatanguye ryari hari le 31 décembre 2015 uwo munsi tuja muri veya twinjira muri 2016 okay yeah bon byatanguye gute mwari musanzwe muririmba muri chorale cyane byagenze kutubwira muje hamwe umunsi yaririmbana nka female afise team arimo je nayo maze gusohora indirimbo imwe gusa uri wenyene oya nayo kumwe n'undi mutipe hama rero nawe usanzwe n'umutipete urabona nawe ngene uvuga apana aha hama duhura rero muri eglise dufise impano imwe
hama ca turavuga reka dukore ikintu ico gihe twari batatu Pamela ntibwazi hari undi hari undi ntituzi iyo yari ari vrema yari mwisi ntacyo nshimye kubivugako hama undi uwo mutipe rero twari kumwe yaragiye nta kirino hama rero Pamela twaje guhura rero umwaka uheze ni mushasha cyane ni mushasha byagenze gutegura winjire muri couple y'ibisiga bwenge ofite ukuntu byagenze jewe ava sindi uwa kera cyane rwose narikorana nari maze gusohora indirimbo zibiri mugabo kubera ko nari umunyeshure ndabona yuko bitazonyorohera cyane kubera ko iyo muri babiri canke batatu ivyiyumviro usanga ari vyinshi cyane muhurizako muga uri wenyene biraguperturba Jean usanzwe ufise n'ibindi ukora niho rero naze kwiyumvira team nojamwo kugira dufashanye kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo hama ndaraba premier masina ari kuja mu bari nyuma ya church uva nategerezwa kuraba team iri hagati yacu aho nsengera camitamo rero ibisiga bwenge team kubera ko nanje ndi umwana w'Imana donc size ubwenge ariko nibisigura ko atayandi matimu yarahari ariko aba babikora neza cyane canda yo entreta rero igisize ubwenge ntacurumva jewe naravyimviriye aba nabo casanga bari basanze bavyumvira barakubona bakakubona bari bankeneye ucuvyumva nawe bari bazi kuri igisiga bwenge oya no ahubwo ntibari bazi yuko no barondera ngo Jean twiyunge babona uri hejuru yabo oya pa hejuru yabo en fait sinumva ingene no bivuga baraze kuvyivugira muga jewe maze kubiba propose naciye nsanga nabahubwo bari bagafise mugabo baranka kukambwira ucuvyumva nyene hama rero niko indirimbo zanyu kinjambere kinangaza ukuntu aba bakobwa baraba mingo n'abahungu Jean bafise impano yo kuraba kuburyo umenga sindirimbo z'Imana bijye bintu ni wowe bibabwira nk'umuhungu ati ni mugende gutyaye kurana no butwicaranye urana kumengo sitwa bibagira ni en fait jewe urumva ikintu nkora kuko abakobwa kenshi hari igihe usanga bafise utuntu nyene tw'udusonisoni kandi urabona na societe turimo oya nta muntu afise isoni mugabo gusa nk'iyo tugiye nko kuririmba nk'ahantu ndababwira ati mwifate nyene mwifate nk'abaraperi nyene ntimugire isoni mushitse kuri stage oya ndabwo bifese gusavye musohora indirimbo kwa byovana niki ibintu nyene ni bari byinshi nyene oya ofite ico ndakikwishuye wocu usanga ndakwishuye ibitari ibyo kubera ko jewe vyovana nivyo tuganiriye nawe canke nivyo muririmbye yego byose birabaho muririmbira nk'igihugu yego navyo birakunda igihugu kiririmbira yes ne nk'ubu wakijijwe ndevyo nakijijwe premièrement kugira umbaza ico kibazo novuga ngo wari kubanza kumbaza agakizi carico kuko aba minusha iyo uvuze ngo wakijijwe iki ico kibazo ni ikintu kigoye cyane abantu benshi kizwa icakora paditu abantu benshi bibaza ngo agakiza gahagaze ku vy'umuntu oya hinge natsi turi kumwe abantu benshi bibaza ngo agakiza gahagazwe mu vy'umuntu akora ariko nta hantu na hamwe handitse yuko umuntu akizwa canke yakijijwe ku bikorwa vyiza yakoze ibikorwa vyiza ntibabi canke bibi canke no bibi okay ndikunda urumva tugiye muri Home 10:9 kubandanya haratubwira agakiza icarico sivyo ugiye kuhasoma agakiza avance urazi ko kivuga kandi wumva ko ari cyo ashaka ko ndamubaza agakiza ni oya en fait eka tubisigurira abantu agakiza ubwa mbere na mbere muri Home 10:9 havuga yuko ngo niwaturisha akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye imukura mu bapfuye uzokizwa nta hantu na hamwe batubwiye yuko ngo niwakora ibikorwa vyiza uzokizwa Chenda kubariza kuki babona baborewe
ja mu busambanyi mu biki babwira kizwa aho ni wowe ukizwa ni wowe kwakira kuko bababwira uko bica bivana nako gakiza bariko baravuga ubwo si ubwoko bungahe bw'agakiza ni ubwoko bumwe ni ukwizera Kristo igikorwa ubwo butumwa waruvuze twese ubwo dutanga ntitubwira imborerwa ngo mukizwe cyangwa tubwira ngo mukizwe no inkuru nziza ya Yesu Kristo tubwira inkuru nziza ya Yesu Kristo n'ibyo kubahindura bashobora kubahindura nongeye ko ku kintu cyo gukizwa tuvuze ngo ni ibikorwa usanga bigoye cyane kubera urashobora ku namwe urumva ibikorwa muracyabikora uraza kuntahura rindira mvuge kwizera guherekezwa n'ibikorwa ofete gukizwa d'abord no guhindura kameremere iwawe sivyo guhindura kameremere nako biva mu kwizera Kristo tugiye mu bikorwa rero umuntu biransaba gusigura unyihanganire umuntu d'abord ari muri dimension zitatu arafise impwemu arafise umushaha arafise n'umubiri donc rero tuvuze gukizwa umuntu d'abord akizwa n'impwemu yiwe ikizwa kuko n'impwemu izoja mu ijuru si umubiri kandi si umushaha uzojamwo n'impwemu izoja mu ijuru rero niyo ikizwa hama ibikorwa navyo ibikorwa kenshi biva mu mushaha biva mu mubiri rero iyo ukijijwe ntukizwa umushaha ntukizwa n'umubiri hakizwa impwemu rero dufate nk'ubu je nkijijwe ubunyene undavye nguma ndi wa wundi nyene sivyo n'ibikorwa ntuhindura ndacaza rero impwemu yiwawe imaze gukizwa ni kihe kiba wowe plus wiapropria ijambo ry'Imana plus donc wihimana iyo mpwemu yawe irakura kurya umubiri ukura n'impwemu irakura plus rero impwemu ikura iguma yafekta umushaha nihajya usanga hari ibintu wakora kera ugasanga nk'uyu munsi ntubikora no kuvuga impwemu yawe irikira domina umubiri je shaka kumenya ikintu barakijijwe uvuga ati nakijijwe mu majambo make asobanutse gukizwa ni kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe si Kristo aramwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urakijijwe uko nako ni gute nikuvuka bwa kabiri setu ibikorwa n'ibizamu ibikorwa uri kuvuga ibikorwa ivyo nshaka kuvuga ibikorwa ivyo ibi donc bijya bicumuro kuko umuntu aburewe nta mweranda ku isi ariho basha nta mweranda ku isi ariho twese turacumura kandi ibicumuro biratandukanye urashobora no kwiyumvira akantu just wiyumvire nawe ugasanga uracumuye tuvuga ati umuntu wese akora ibicumuro ntakijijwe urazitunga kandi n'igicumuro kandi urasaba pardon urumviza n'umukizwa aracumura reka ndamubwire abo onye babivuze muri weya babivuze muri weya kandi urazi umuntu wese afite ton avuga mu ikintu ashobora kubona mareka n'inzo ngujya ntakijijwe ntagizige oya okay gukizwa n'abagenzi badakijijwe hari n'ibindi bintu biba justement rero ivyo onye ugasanga umuntu asenga dufate nk'ubu aragiye gusenga muri eglise yanyu arangura gufata ku mutwe reka dufate vuga life center nibo reka dufate izo zose ugasanga nk'umugenzi tuvugana agiye gusengayo arambwira ati abadasenga hasi abagenzi bawe bagese abagenzi bawe sasa oya urumva rero minushe urumva rero ugasanga umugenzi arakuvuye hariya icyo si cyo kibazo minushe unatuvuruga vraiment icyo si cyo kibazo ikibazo iyo onye ni langage y'abantu bakoresha yari yidebaje nayo ndayikeneye voilà no muri commentaire muzi je maze minushe je ni katolika ukazona nk'umugenzi aravuye cyane ukazona aravuye donc mwahora muri katolika aragiye kandi hari n'imyaka bakirizwamwe muraza kuyimbwa ndazinamwe n'abakirijwe nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe nta myaka ihari nta turose minushe listen ndakubwiye nsenga mira senta wavukiye hajya mama ntihasenga mama ntihasenga na papa oya mama ntihasenga reka ndakubwire minushe we nturayikwiza none minushe ikintu iyo myaka nturayikwiza urindiriye ari nyaka bigizwe kandi amwe nako mwakijijwe mu madisco nyumviriza navyo ashikana rero waracitswe reka je ndamubwire yego ariko nakaranyemera okay reka ndakuzera navyo agira ni navyo mu kiganiro nzigere bimeze
gukizwa nabikubwiye yego nakucyumvise voilà rero ivyo nyuko uravuga ngo umuntu ngo wagiye baramujije ukuntu ni langage yawe kandi umuntu azokoresha langage yose ashaka numufata ngo uvuze nabe kini biki ni droit yose kuvuga tujya mu ntakijoga twekiwe mbwa we n'Imana yo baramenyana kandi nibi bikujija umuntu we ha mubwira mu bikora none juste ko iki babikora je ntavyo nkora kubera iki mu bikora babikora swat minushe de Corinthiens 7 kombi hakubwi avuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishaje no kuvuga ngo ivya kera vyose biba bihise byose biba bicitse bishasha musanze nibaza ko vyisiguye ndavyumvise uracyase kindi kibanza ntavyonze mugabo jewe ikintu ushaka kumbwira afite mwe muko munyinjize ndani regre genda kikwishure vuga ivyo bintu ntavyo nshinzi je nimusigurire ukuntu voilà umuntu aje gusenga muri ryo ma église yanyu ugasanga avant yahora asenga handi ucusanga baca nk'umuganga bariya badasenga hasa bagenzi ba mugatangura nakubwiye ni yanangaje y'umuntu ku bagenzi banje je ndaramuza abagenzi bawe urabaza bagenzi bawe para kwibaza twebwe natwe victime minushe uramubaza ati none hawo muvuga ko kuza ni langaje yiwe kandi ase kuvuga ibyo ashaka n'ibyo akeneye ntawo mufunga ni bushe yiwe donc rotwe umvizwe twe twakubwiye gukizwa urazi igituma ntibaza yuko ahubwo bera yakoze urazi igituma utocuheba abo bagenzi ahubwo jewe ndikunda kubwira urazi igituma batari bakwiye kubikora bategerezwa kwitandukanya gatonya mugabo hinge gato ni ukuvuga ngo ahubwo bategerezwa kukwiyegereza gose kubera ko hari ikintu bamenye apana kugutwara minsi hariho ababa batakizi uravyemera hoho kameme ndashaka kumvira ikintu cyuma babahindura ndabikubwiye urazi kugira ndaguhindure jewe nk'ubu twicaranye nkakubwira ubutumwa bwiza si jewe ndaguhindura wewe usanga byabaye ni twese twisanze byabaye si twe ni bya bindi nakubwira agakiza si wowe ukarondera agakiza ufite usanga byakubaye urumva ntumenya n'ingene wamwakiriye muri wewe kuko wamaze kumwizera deja mpemuyera abagufashe none wewe nje nkakubwira ubutumwa bwiza erega hariho abantu bavuga ngo ufite mwe ahantu mukunda kwihendera ngo abakizwa hinge ndabikubwire kandi ucuvyeme uca wisanga ari ivyo ngo abakizwa ngo naba Pentecote ngo nibajya aba Protestant donc mukunze kuvuga ngo abasengera mu ma privé ntabo ndamenya abaribo ngo abasengera muri Katolika ngo ntibakijijwe okay sivyo uzi ko hariho abakatolika bakiriye Kristo bamwizeye je ndabazi vraiment mugabo wowe biza nuravyemera reka ndamubwire umviriza ndakubwire iryo jambo reka basi turikorere ikiganiro nk'iki mbagangijejwe no mu gukizwa kwanza reka ndabivuge ndazi muri commentaire hari ushaka kuntahura nabi mugabo ukuntu kuri ngire ndakubwire tuvuze iryo jambo gukizwa umuntu wese ari ku isi arakijijwe tigute igihe Yesu yaza gukiza isi ntiyacaguye yakijije abantu bose mugabo difference ihari hariho abantu bafashe ako gakiza barakiyapropriya hariho n'abandi batashatse kukakira hariho n'abatarakamenya entre ni kunoza na bife ngaha nkavuga ati umviriza hariho inyama hariho ifiriti hari biki je ndabasohoye ni mutori ivyo mushaka wewe urafise droit yo kuvuga ati je ngiye kwiyarurira ibi nibi nawe ukavuga ati je numva mpaze ntavyo nkeneye ikibazo gisigaye kubo bahaye sivyo nibo bafise choix yo kuvuga ati je ndagiye gutora cyangwa singe gutora ibitangwa vyatanga igihe rero Yesu yazanye agakiza kwisi yose avuga ati jewe vraiment ndabasohoye uzonyizera azoronka ubugingo budashira amen ubu rero naho umuntu umwe wese wo kuvuga ati senda kwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje cyangwa kuvuga ati jewe ako gakiza ntako nshaka nishoya y'umuntu hama ngiye ku kindi naco wavuze kijanye n'ibikogwa ibikogwa mu bisanzwe
ntibijyana n'agakiza birajyana mugabo nakubwiye no mu gakiza hari ikintu cyo gukura nk'uko no mu mubiri hari ikintu cyo gukura sibyo nk'ubu wewe kera ubwifise nka senka hari nk'igihe ushitse ku kirahuri watera nk'umugere kikameneka mugabo uno munsi ntabyo wukora donc rero iyo umuntu akijijwe izo etape zirabaho nk'ubu dufate ndashobora gukizwa naratukana cyangwa naravuga nabi cyangwa na ishavu ryinshi ugasanga ya waraniba ugasanga ubure ntukana gusa ariko kwibura ciba urumva rero kwiba kugira ndabihebe biva he bivana n'ijya horasyo ngiranira n'Imana kuko umugenda polepole ya kuko hari nk'umuntu adashobora akizwa mugabo ugasanga nta mwanya w'iminota n'itanu afise wo gusenga none nk'uwo muntu yo akomeje nita kwa mupagani urumva Kristo aho ni ikibazo kiri ofete ni nkajya nko mu muryango sinzi ko urabona mu miryango umuvyeyi arashobora kuvyara nk'abana batanu ukabona bamwe dufate nk'abane ukabona bameze neza hakaca havamwe uwundi ukibandi ano amabooster yiba amateleviziyo yiba ibiki urumva ntibisigura yuko uwo mwana atari uwo mw'uwo muryango ariko hariho ibintu hariho shwa yagize mu buzima yo kuba umubandi rero no mu bwami turimwo hariho abantu bansi hariho abantu bansi kwihimana bahitamwo kwibera ngaho gutyo gaho ugasanga ntasenga ntasoma ijambo ry'Imana ntajya mu makoraniro none uwo muntu wo mushaka kwivyamwa gute tuve kugakiza je dusure mu muziki hari conference de presse nari ndimwo ejo harimo Dudu Apollinaire aba David na David Victoria's na SMS umukobwa avuye hariya sasa rero hari ikibazo bababajije abajournaliste bababaza kuvyerekeye itandukaniro riri kuri gospel ya kera n'iyubu Jean kubera ko iya kera kuri bajya ba Pauline byari iteye imbere cyane no mu Rwanda arizo bavuza gusa ariko ubu hari donc ukuntu iri kirasubira inyuma hama bariko barasiguye bati ubuye abariko bararirimba ubu n'abana bakiri bato kandi babikunda kandi ni ndavuga gute ni ikintu ciza kuko bariko baradusubirira atariko bakwiye impanuro z'ukuntu bomenya yuko ivyo bariko barakora bariko bajana n'ibigezweho ni ukuvuga muraba Jean ko mushaka kuba muraba abomba gospel bo muri Amerika ingene bakora namwe mugakora nkabo ati ni vyiza cyane ariko barexagera kuko turi mu Burundi kandi turacari donc haracari hasi ikibazo nace kigaruka eske mwebwe nk'iyo miko muragira nk'imidiho nkijya muri gospel muba mubona yuko nka mama washobora kumviriza akavuga ati umwana wanje ari imbere Imana irikwa Yesu muraze kuducishiriza ko gato Yesu no kujye kunumugira mama wawe yari kararumviriza ati bane banje umwana wanje ari imbere Imana abwira abato bawe ati Jean musigurire gute iriya midiho muyishiramwo mukumva muri aleze muko muririmbira Imana ingene bifashe wavuze umwanya muri twarendiriye heze kandi twako turakumviriza urumva abantu bafise ingabano zitandukanye hari abaririmba bahibongoza hari abaririmba biruka hari abaririmba imidiho y'ikirundi y'ikizuru y'igikire nta kuntu twese twaca tugira bimwe n'ishugwe rifisa yera gusa ntibisa neza tugira shiramo rouge na vert na rose na kwa rero mama dakunze rap ndazi hari abandi bantu bayikunda donc ikibazo ntigaruka nimana ko gospel iri kirata kanovera kwera ko muri ko mashaka gusimbira hariya kubigezweho mu bizane ngaha kandi novuga gute abarundi bataruguruka ku midiho nk'iyo ku bintu vy'Imana erega munusha tuberetse n'ubone nibo kwigera buguruka ofite kugira umuntu atera imbere ahera hasi no kuvuga ko niyi midiho muvuga ngo iri kwiraza tutayikoze ntibo kwigera bayimenya kwibaho kandi byose byaremwe nayo byose byaremwe n'Imana nta kintu na kimwe barakunze kuvuga ngo iyi midiho twe dukoresha ngo niyisi eske isi yararemye ikintu na kimwe vrai tugiye muri Jean 1:3-4 ngo byose byaremwe nayo yes none bavuze ngo habu ngo hip hop ngo yaremwe ngo na devo yaremwe ni no byose byaremwe nayo gusa nukuraba uko kuntu tuyikoresha kandi byose bihari kugira bihimbaze Imana ntibihari kugira bihimbaze devo no
rero ni ukuvuga ko namba hariho abantu gushika nk'ubu wowe ushobora kuba utabitaho ukavuga ati je vraiment muririmbye kurya simpezagirwa muga nka Scott arashobora kuvuga ati jewe reka bajya barandenze baririmbye vraiment mba numva ari bon none wumva bisha bigenda guca tuyiheba ngo kubera minusha ngo watayakira yes mukagira rap nyene muri cyane ngo ndagutumira le 31 décembre muri veille basi le 12 décembre yes hazoba hari evenement ariko si kuri eglise wacu ni eglise iri muri 10 badutumiye okay avant yo kurangiza muturimbe gato abantu bavyumve yuko ivyo nako ndavuga mu bishoboye kandi gato numwizigirwa ntahinduka muriwe ni ego na ame mutananirwa tuma bishoboka uri muriwe na marame imigisha ni agogo kukubura umwana mu rugo genda umuhirwe kuko yankonze kandi urukundo rurenga ko ngenda vyimba ngara kuko atazompemukira nigisirimba ntazira ko muri wariho nibera thank you baba God kuvuga ubukuru bwawe jendi gado bagenda vyimba nani mwamwakira nagaje tubandanye tubwira amen new man made in heaven made in heaven dafisi yomva oya numba sindicaduka juru ni yomva tike nizoye kuhashika you already know no Jesus is my boss ego you already know no he died for me on the cross that is true mimi mtu wajao baraka na sabu everybody put your hands up kumsifu Yesu nina sababu amen I'm more than a conqueror of the Holy Ghost, my comforter. No matter what I see, the Holy Ghost, my consoler. I overcome all the time. Christ is the mind, the number one who deserves all the honor. And now I'm born again. If you call me Superman, not like I'm speaking about a day. Kirisura go nawe bitose uravyumva ariko message mwatanze mbari ya message warutanze mu kirundo uzobukoze cyane I'm more than a conqueror of the Holy Ghost, my comforter. Ndushizaho kunesha na mpemuyera ambera umukomfora umufasha more than a conqueror of the Holy Ghost, my comforter. No matter what I see, the Holy Ghost, my consoler. Yes. Ndashaka mbego turangiza mutugire social media zanyu nini mwipfuza ku bafana banyu mubibabwire genre message bo indirimbo zacu ziri kuri YouTube urashobora kwandika ibisigabwenge team ucubona indirimbo zacu zose urashobora no kudusanga kuri turafise na page Facebook naho ni ibisigabwenge team nta message muha abafana banyu message twubaha ni ukugenda kwanza kuraba izo ndirimbo bazumvirize harimo message hama ikindi naco bagire subscribe bagire na commentaire tubone uko bavyumvise hama babihereze n'abandi wo biza kuryohera ahereze n'undi kandi azibiraza kuryohera yego hama ikindi naco iki kiganiro twavuze ibintu byinshi kandi byiza ya message twatanze muyakire kuko Yesu aragarutse vuba mwarahezagiwe amen tuteye n'ubwo Yesu aragarutse vuba tubwira ka message je message notanga icambere nuko ndabakunda sinari nabivuze ava abakurikirana Magic Channel TV ndabakunda cyane bazi ko nkuko ndi mufana wanyu kandi ndayikurikirana cyane yego mubandanye mudushigikira dutera imbere nabo bavuga yuko ngo hip hop ngo muri gospel ngo urayibona nukuri ndazi bizogenda neza gato karakura yego hama kandi entreta mu byo twavuze byose muze kugira commentaire mwongere urakijijwe nakije abana navyibagira ndakije ahubwo gusa ntituzi ko ako gakiza urakakira ukagire kwa nakiriye namaze kwisema aho rero sawa aho ni bon mabuja turabashimiye cyane abafans bacu ba Magic Channel TV turabashimiye gose turashimiye na Bella ikiganiro kigejeje sana aho uri mubahwe
ubawe sana merci beaucoup turabakunda mwakoze cyane kiganiro yego mwakoze cyane namwe kwitaba ubutumire bwacu Merci. reka tubabwire namwe ko mwakoze cyane kuduha umwanya kuva ikiganiro gitangura gushika muheze tuvuge ko tubakunda cyane kandi tububaha cyane murazi ko muri aba boss bacu merci beaucoup ciao ciao